Haleluya. Uduze ibiganza byanyu turamukanye mu izina rya Yesu. Imana irakoze kandi tuduhaye umugoroba mwiza. Ku batanzi nitwa Ngendagerwa Polineri, umwe mu barongozi bo mu gihugu. None rero ijambo ry'Imana yansize ku mutima, tugomba twibukanye kandi twayibukanije n'abandi, ni gutanga amashimwe, gutanga ikimazi cyo gushima, gukenguruka. Natanze akarorero kuba twari kumwe mu gitondo. Gushima kenshi umuntu iyo ari mu magorwa cyangwa iyo afise ibintu bimuhanze, iyo afise ibibazo, iyo ari mu ntambara, iyo ari mu mburano, iyo ari mu ngorane, iyo ari mu bitaro, iyo agwaye, iyo agwaje, eka ikintu cyose gihagarika umuntu umutima, araza imbere y'Imana agasenga ati Mana womfashe iki kintu kikagenda neza. Imana idufashe cyane kandi Imana iradukunda, iravyumva ikabikora. Mugabo natwe ihezeze kubikora duca twibagira kuzana iki? Amashimwe yo kuza gukenguruka. Icerekana ko umuntu aza gushima n'amashimwe, n'ikimazi, n'ikintu kivuye mu vyawe Imana yaguhezagize, mu nguvu zawe, mu busho bwawe, mu rudandazwa rwawe, mu kazi kawe, mu bikorwa vyawe, ukaza gushima, gutanga ikimazi cyo gushima. Turaza kubona uburorero bw'ababikoze neza. Natanze kandi karorero, ushobora kuba uri umukenyezi wibungenze. Navuze abakenyezi kenshi baratanga imitwaro yo wibungenze. Barakunda kubwira abantu bazi ko basenga, bitwarika gusenga, bakunda kuba mu masengesho, barakunda gutanga iyo mitwaro ngo muransengera, ngo urantangira umutwaro bansengere. Mbere nawe nyene hari igihe yizira kubera ico gikorwa ziko gihambaye, kubera avuga tuti iyi nda izohava impitana. Muraza abantu benshi barahitanwa n'imbanyi. Hajya umukenyezi rero iyo yibungenze ari mu minsi yo kwibaruka agumana uruhagarara ntatekana. Nico gituma abarundi bavuze ngo iyo yibarutse amahoro bavuga ngo agizente asimvye imanga. Ahandi naho bakavuga ngo uragakira, nukuvuga asimvye ikinogo, kuko benshi ndazira bahitana bagapfa muzovyumva. Canke abandi bahejeje basikanya umwana bagaca bapfa barakeri, byarabaye n'ubu biraba murabizi. Abantu bagatangara ngo yari yakwibarutse, ngo yarakomeye, ngo yari ibarutse amahoro. Ni bene ivyo rero abavyeyi barabimenya. Iyo umuvyeyi yubungenze ico ntagifyi nako. Kera twebwe tukivuka baza mu bapfumu, baza mu miti. Hariho imiti bategerezwa kunywa cyangwa abapfumu baza kubaza. Mugabo ubu abakristo baza imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Dukomera amasi yo Mana, kandi iyo Mana abayituye ibikora neza. Haleluya. Hanyuma bakamusengera, abakozi b'Imana akababwira muradusengera, egome muradusengera n'ukuri. Mugabo mu mutima wiwe yimvira ati ninakira nkibaruka amahoro nzotanga amashimwe imbere y'Imana. Mugabo reka yibaruke,
hari abandika agakete ngo muramvugira, ngo murantangarize ko nibarutse. Kaza bumva nyagakete baragasomya abakozi b'Imana ngo naka ngo arashimye ngo ko yibarutse amahoro, ngo kandi arashimye ko mwamusitseko. Ndabeshe abakozi b'Imana. None ushimye gute? Iyumvire nawe, none ikimazi kirihe? None ayo mashimwe ahagaze kuki? Kumunwa. Ugomba gutanga ikimazi cyo gushima. Reka rero tubirabe mu vyanditswe. Dusome muri Zaburi igice ca 50 arunosika hano niwe twamanye tubisozere. Turabe muri Zaburi igice ca 50 umurongo wa 14, hanyuma duca dushimba n'umurongo wa 23. Twumva ico iyi Zaburi tubwira. Haravuga ngo uzushikanire Imana ikimazi co gukenguruka, isumba byose uyishitse ko amasezerano yawe. Kuri 23 naho haravuga ngo umuntu wese ashikanira ikimazi c'ishimwe aba mpesheje icubahiro, kandi utunganya ingeso ziwe nzomwereka agakiza k'Imana. Amen. Amen. Murumva iyi Zaburi ngene ivuga. Aha ku murongo wa 14 avuga ngo uzosikanire Imana. Ndasubiramwo, uzosikanire Imana isikanwa ryo gukenguruka. Iyi ni ya Bibiliya nshasha mu Kirundi gishasha. Isumba vyose uyisitseko amasezerano yawe. Ya masezerano wasezerana uri hariya, uri muri biriya bibazo, uri muri ziriya ngorane, uri muri ziriya ntambara, uri mu bitaro, uri muri ziriya ngwara, uri mu mburano, uri mu bintu bitandukanye, ukavuga ati Imana niyabinkorera nzoshika nshime, ndayikengurukire, ndayiha ikimazi c'amashimwe cyo gukenguruka. Rero ijambo ry'Imana ngaha rivuze ngo Imana uzuyisikane ko amasezerano yawe, ubisitse utange ikimazi mu vyo utunze, mu vyawe. Amen. Imana byose yabikoze neza. Aha 20 umurongo wa 23 ngo umuntu wese ansikanira ikimazi c'ishimwe aba mpesheje icubahiro, kandi utunganya ingeso ziwe nzomwereka agakiza k'Imana. Ni ukuvuga uwusitsa amasezerano yiwe, agatanga ikimazi cyo gushima, cyo gukenguruka bivuye ku mutima c'Imana yamukoreye, yibuka ati Imana yarahankuye. Gushima si itegeko ry'abarongozi baguha. Gushima si umuntu abikwigisha cyangwa abikugobera. Gushima ni ikintu kiva ku mutima w'umuntu akavuga ati vy'ukuri ndavye ivy'Imana yankoreye, ndavye ivy'Imana yangiriye, nzotanga ikimazi cyo gushima. Amen. Hari abafata imyanya yo gusenga bagashima, ariko navyo nyene ni vyiza. Mugabo ni waheza gusenga, herekeza n'ikimazi cyo gushima, kuko ugitanze ubuhesheje Imana. Ni Imana ibivuga ngo utanze ikimazi c'ishimwe ngo ubuhesheje Imana icubahiro, kandi ngo uyisikanye ko amasezerano ngo nayo izokwereka ivyiza, izokongera kubera ikubona kubwizigirwa.
shikana amasezerano y'ingene wabwiye Imana ati niwampezagira ukanyubakira inzu, niwampezagira ukampa imodoka, nzotanga ikimazi c'amashimwe. Niwampezagira ukampa itongo, niwampezagira ukankura muri ibi bitaro ngorewemwo ngwaye, niwankiza ukanyongera kubaho, nzoshima, nzotanga ikimazi cyo gukenguruka, nzotanga amashimwe imbere y'Imana. Abakristo rero uno munsi baravyibagiye. Abakristo uno munsi ni minwa gusa, n'amajambo gusa, mbere n'amajambo hari n'abatayavuga. Imana rero iradukorera ibintu vyinshi, iradukorera ibintu vyinshi, iradutera iteka, ikadukuraho, ikaduha akazi, ikaduha ivyiza, ikaduha kurima tukimbura, ikaduha amazu, ikaduha amatongo, ikadukiza tugwaye, ikatugirira neza. Enda twige gushima. Imana rero irashima umuntu aduga agashima ati vy'ukuri Imana warakoze, ndakengurutse, ndakuye ubwatsi. Dusome mu Balewi, Abalewi igice ca 22 umurongo wa 21. Haravuga ngo umuntu wese azotanga ikimazi c'ishimwe akakimpa jewe Uhoraho washitse isezerano ryiwe, canke kikaba ico atanza vyigombeye, arico akuye mu busho canke mu mukuku, kize kibe ciza kugira ngo cemerwe, ntihaze hagire agasembwa kibonekako. Amen. Amen. Umviriza ingene Imana yavuze muri iki gitabo c'Abalewi ati umuntu niyanshitsa ko ikimazi c'amashimwe, hariho ibindi bimazi vy'ivyaha, hariho ibindi bimazi vyo kwitangira, hariho ibindi bimazi vy'abaherezi, hariho ibindi bimazi vyatangwa vy'ivyibwe, vy'ivyarenganijwe, hariho ibindi bimazi vyatangwa kw'itegeko. Mugabe ikimazi c'ishimwe umuntu agitanga bivuye ku mutima, avuga ati vy'ukuri ngomba nshimira Imana iteka yanteye, ngomba nshimira Imana ingene yumvise ugusenga kwanje, ngomba nshimira Imana ntange ikimazi c'ishimwe. Bibiliya rero ivuze ngo ico kimazi ngugitanze uvyigombeye, kuko si itegeko ry'abarongozi, si itegeko ry'abadiyakoni, si itegeko, ni wewe gutanga ico kimazi uvyigombeye, ingene mwasezeranye n'Imana, ingene wasenze, ingene wisuwe, ingene Imana yabanye nawe, ikumva gusenga kwawe, ukibwira ati ngomba nze gutanga ikimazi cyo gushima ivy'Imana yankoreye. Amen. Avuga rero ati ico kimazi ntikibi gipfuye ijisho, ntikibi kimugaye, ntikaba gafunwe, ntikibi kimazi kiriko gasembwa, ngo kibi kimazi utanze kinezera Imana, gishima Imana. Ivyo bivuga iki? Ntutanga inoti ya nyuma. Ushobora kwiyumvira ati nawe notanga 100 nzoba nshimye. Mugabo raba ukungana, raba ico kintu Imana yagukoreye. Urashobora kwibaza ati ninatanga 2 nzoba nshimye, ariko raba ukungana. Urashobora kwibaza ati ninatanga 5 nzoba nshimye, mugabo raba ukungana, urabe n'iki Imana yagukoreye. Urashobora kwibaza ati ninatanga 10 nzoba ntanze. Urashobora kwibaza ati ninatanga 100 nzoba ntanze, nzoba nshimye. Raba ukungana, Imana ntibone ko ico kintu kiri kwa gasembwa, udatahura agaciro k'ivy'Imana yagukoreye. Tusome mu gitabo ca Samweli, igitabo ca mbere ca Samweli, igice ca mbere umurongo wa 24 kugeza kuri 28. Turaba ingene Anna yabikoze. Haravuga ngo amaze kumucutsa aramudugana ajana n'imasa imaze imyaka 3 n'ingero yitwa efa y'ifu n'umukuza w'urusato wa vino, nuko amujana ishiro mu ngoro y'Uhoraho, kandi uwo mwana yari akiri mutoya.
babaga nyamasa bazanira Eli uwo mwana. Maze Hana aravuga ati mwami wanje, indahiro ni wewe nyene. Erega ni jewe wa mugore nari mpagaze iruhande yawe mwami wanje saba Uhoraho. Uyu mwana niwe nasaba, kandi Uhoraho yampaye ico namusavye. Nico gitumye ndamugize inkuka y'Uhoraho, azorinda apfa ari inkuka y'Uhoraho. Nuko basengera Uhoraho aho hantu. Amen. 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 Mwibuke uwo mwana yari umwe, yari imfura, niho rakimuronka, yari amukeneye, yari kumugumya. Mugabo aribuka ivyo yasezeranye ariko arasenga, aribuka ko yavyatuye ati nzomutanga, nzomushikanira Imana, azoba umukozi w'Imana, azokorera Imana, nzomutanga. Yaributse ingene yabivuze, yaributse ingene yasavye Imana, yaributse amarira, yaributse ingene Penine yamucokora, yaributse ingene umuryango wamucokora, yaributse ingene bavuga ngo waze kutwuzuriza iwese urya gusa, yaributse ingene bamutuka, ingene bamucokora. Aravuga ati ndamuduganye imbere y'Imana, ati fata iyo masa niyo nza gutanga kw'ikimazi. Amen. C'amashimwe. Ntiyaduza amaboko agaragara. None mwe muzana amaboko agaragara ngo muze gutanga amashimwe yahe? 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 Kura mu vyawe utanga ikimazi c'amashimwe. Amen. Ubishikane. Mwumvise ngo bitanze uvyigombeye wewe nyene atagahato, Imana izoguha umugisha udasanzwe. Ana rero aradugana ico kimasa, bamaze kugitegura, hariho umuturi wahabwa abaherezi, baramushikiriza, aca aramubwira ijambo. Kumbura umuherezi yari yaravyibagiye, Mutama yari yaravyibagiye, ati Mutama Leoporo, uyu niwe, aya ni ya masengesho twari duhagararanye uri kuransengera. Uyu ni wa mutwaro natanga imbere y'Imana. Imana yaravyumvise, yanyishuye, nje gushima. Haleluya. Reka turabe ingene ijambo ry'Imana rivuga ngaha mu gitabo ca mbere c'Abatesalonike, Abatesalonike igice ca 5 umurongo wa 18. Turabe Paulo nawe ingene avuga. Havuga ngo isezerano risha, mwame mukenguruka muri byose, kuko ico ari co Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Amen. Subiramwo. Mwame mukenguruka muri byose. Muyande mazambo twame dushima ivy'Imana yadukoreye, kuko ico ari co Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. N'ivy'Imana itugomba ko muri Kristo Yesu, kwama dushima, tuzi imbere y'Imana tugashima, tugakenguruka, tugatanga ikimazi cyo gushima. Haleluya. N'ivy'Imana itugomba ko muri Kristo Yesu. Reka rero turabe mu itanguriro, mu gusozera turabe mu gitabo cy'itanguriro igice ca 35, adusomere kuva ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa 15, niho tuza kurangiriza. Ijambo ry'Umutwe riravuga ngo Yakobo aduga i Beteli. Imana ibarira Yakobo ati va hasi uduga i Beteli ugererereyo, unyubakira igicaniro je Imana nakubonekeye igihe wahunga Esawu mwene nyoko. Maze Yakobo acabarira biwe n'abari kumwe nawe bose ati nimukure ibigirwamana by'abanyamahanga biri muri mwebwe, mwihumanure mwambara izindi mpuzu, tuve hasi tuduge tuje i Beteli, nanje nubakire y'Imana igicaniro imwe yanyumvira ku munsi w'ibyago byanje, kandi yagendanye nanje mu nzira nagenzemwo zose. Ba Yakobo ibigirwamana by'abanyamahanga byose bari bafise n'impeta zari ku matwi yabo.
Yakobo abizika munsi y'igiti citwa umweroni cari hafi y'Ishekemu. Nuko baragenda, Imana itera ubwoba ibisagara bibakikije, ntibakurikira bene Yakobo. Nuko Yakobo ashikira Uzi, ariho Beteli ho mu gihugu c'i Kanani, bo n'abantu bose bari kumwe nawe. Ahubaka igicaniro, yita aho hantu Eli Beteli, kuko ariho Imana yamwiyerekeye igihe yahunga mukuru we. Kandi Debora umurezi yari yarareze Rebeka arapfa. Bamuhamba hepfo y'Ibeteli munsi y'igiti citwa umweroni, bacita Aloni Bakuti. Igihe Yakobo yaragarutse avuye i Padanaramu, Imana yongeye kumwiyereka iramuhezagira. Imana iramubarira ati, izina ryawe ryari Yakobo, ariko ntucitwa Yakobo ukundi, wiswe Isirayeli. Nuko imwita Isirayeli. Imana iramubarira ati ni jewe Mana ishobora byose. Urondoke ugwire, ihanga rizogukomokako, mbere n'igugu ry'amahanga n'abami bazogukomoka mu rura rwawe. Kandi igihugu nemeye ko mpaye Aburahamu na Isaka, nzokiguha nawe n'urubyaro rwawe ruzogukurikira nzorugiha. Imana imusiga aho bivuganiye iraduga. Yakobo ashinga inkingi y'ibuye aho avuganiye nayo, ayisuka kwishikanwa ry'ibiturire, ayisukako n'amavuta ya elayo. Aho hantu Imana ivuganiye nawe Yakobo ahita Beteli. Amen. Amen. Arakoze kudusomera neza. Mugabo nagomba asubire hari inyuma aha hejuru mu gice cya 34 ku murongo wa 30, asome abudusomere kugira ngo mumenye ivyo Yakobo yarimo gatoyi. Havuga ngo, maze Yakobo abarira Simeyoni na Lewi ati, munkwegeye ibara, kuko mutumye nzinukwa na bene iki gihugu, Abanyakanani n'Abaferizi, kandi ko turi nkehwa bazokwikoraniriza hamwe, bantere mpeze ndanduranwe n'inzu yanje. Baramwishura bati, mbega byari bibereye ko agirira mushiki wacu atyo nk'aho yari maraya? Imana idufashe. Uno munsi icyaha kirakorwa mu ishengero ntigihanwe. Uno munsi abakirisu baramenya bagenzi babo ivyaha bakoze, bagakingiranira ikibaba, icyaha ntigikorwe. Mugabo aba bahungu ba Yakobo bari mu isezerano ry'Imana, aribo bene amasezerano, bavuze ati icyaha kirahanwa. Mbega wewe uhora ugira ishavu ku vyaha biriko birakogwa, ukavuga ati icyaha kirahanwa, cyangwa ukinga ikibaba? Mu bakirisu murazi ko harimwe ibigirwamana. Hari ibigirwamana usanga biri mu bakirisu. Ni bimwe Mutama misioneri yatubwira Ken, ukorera Imana n'ukuboko kumwe, mugabo kundi nako gufasha ibigirwamana. Uvuye ngaha utuza muri babagenzi b'isi, muri za ngeso z'isi, muri babakobwa bo mw'isi, muri babagabo bo mw'isi, muri ya marigara yo mw'isi, muri vya vyaha vy'abapagani hariya mw'isi. Utugomba kwambara uko bambara, utugomba kwisiga uko bisiga, bijya vyose vy'inyambaro zitarizo, zitazanye n'ivy'abana b'Imana, nibigirwamana. Bijya vyose musiga ku minwa nibigirwamana. Bijya vyose vyo kwiyambika ibiheko nibigirwamana. Ababwiye ati vyose zane tubihambe. Bene data, nk'uru rugendo turimwo bisaba tugume twiyeza, kuko ntuzi umunsi uzopfa. Yesu ashobora kuza utarapfa. Yesu ashobora kuza utarapfa nivyo, ariko urupfu rushobora kuza ugapfa. Kura ibigirwamana, kura ibitagira ikimazi muri mwebwe, kura mwiyeze mu abantu b'Imana. Niwa kwizera Yesu
niwaduga Imana iraza gutera ubwoba ivyo byose vyagukurikira vy'ubusambanyi, vy'ubusuma, vy'ububeshi, vyo kwambara ibitari vyo kwigira nk'umunyamahanga, ivyo byose vyagukubeba, vyo kunywa, vyo kuboregwa, vyo kwiba, vy'ubufunga kiwani, vyo kwifuza, vy'itama. Niwayumvira ijambo ry'Imana urabihamba munsi y'igiti c'amaraso ya Yesu, urabihamba munsi y'umusaraba wa Yesu. Yesu aguhindurira izina. Yesu yabwiye Yakobo ati Yakobo ubu ndutitwa Yakobo. Yakobo vyavuga ngo intonyotsi, umusuma, umufunga kiwana besha, yagunze mwene wabo. Mugabo Imana ivuga ati ubu ndaguhinduriye iki izina, ndutitwa Yakobo ubu uzokwitwa Isirayeli. Amen. Bene data, ndarangije. Raba ivyo urimwo. Yakobo yarahinduriwe izina. Duga uhindurirwe izina. Yarahezagiwe, ahabwa imigisha, abwirwa ati iki gihugu naragihaye sogokuru Aburahamu, naragihaye Isaka, ndakiguhaye na wewe Yakobo, ndagihaye n'uru ruvyaro, amasezerano azobandanya. Ngo Yakobo yaduganye nabiwe. Duga nabawe mu vy'Imana, duga nabawe mu vy'Imana, kuko nibo bazobandanya amasezerano. Duga n'abana bawe mu vy'Imana, duga n'umuryango wawe mu vy'Imana, duga nabo muvukana mu vy'Imana, nibo bazobandanya amasezerano. Yakobo arahezagirwa, ahabwa irindi zina. Hanyuma ngo Imana bariko barayaga, ngo iciritahira iridugira, ngo asigara ngaho. Haca hatangira ikimazi co gushima, ahatangira ikimazi c'amashimwe. Sirimwe agitanze, nacagiye yariko arahunga, yarasutse amavuta kuri iryo buye yubatse. Bene data, turarangije. Ninde agomba guhamba ibitagira ikimazi? Ninde agomba kuduga gutanga amashimwe? Ninde agomba kuba imbere y'Imana? Ninde agomba guhunga ibiriko biramwiruka inyuma, ivyo ubona biguteye ubwoba, ivyo ubona intambara ziri inyuma yawe, ingwara ziguma zisuriranya, ibibazo biguma vyisuriranya, urafise ubwoba, urafise uruhagarara, urafise intambara, ngwino tugusengera. Duga, turarangije. Nyaruka tugusengera. Duga tugusengera. Duga duhagarike ibitagira ikimazi bigukurikira, biguteye ubwoba, wibaza ngo ibisi no bivamwo, wibaza ngo ibisi no bivamwo. Ngwino duga. Yakobo araduga, vyamutera ubwoba birahagarara, abantu bamutera ubwoba barahagarara, abanyamahanga bari bamutera ubwoba barahagarara, kuko ahagaze mu Mana, mu masezerano y'Imana. Kuko Lewi ahagaze mu masezerano y'Imana, birahagarara. Ngwino hagati